Uku kwezi kwa Kigarama twatanguye kuri w'Imana uheze kwahariwe kurwanya umugera wa Sida ku isi. Mu bihumbi 2022 Uburundi bwaza ku mwanya wa mbere mu bihugu vya Afrika y'uburengero no hagati mu bijanye no kurwanya umugera wa Sida. Uyu munsi reka tugaruke ku vy'umugera wa Sida mu Burundi. Niyo nkuru nyamukuru tuza kurabira hamwe. Amahoro cane, ni David, nizere ko meze neza. Mu vyatumye Uburundi bushika kuri urwo rwego harimwo inguvu leta y'u Burundi yashizemo mu kurwanya uwo mugera ifadikanije n'amashirahamwe mpuzamakungu nka OMS n'ayandi. Ariko rero naho Uburundi bwateye imbere ku rwego rushimishije mu kurwanya umugera wa Sida, ngo intambwe iracari ndende ku bijanye no gukingira ukwanduza umwana bivuye ku muvyeyi. Vyashikirijwe n'ishirahamwe mpuzamakungu OMS muri uku kw'icenda guheze. Ngo ibice 69% vy'abagore bibungenze banduye umugera wa Sida nibo bari ku miti bita ARV, ku bice hafi 95% vy'abasanzwe bawufata. Kwanduza umwana ari mu mbanyi canke yonka umugera wa Sida ngo biracari ku bice 12%. Leta nayo ikaba ifise umugambi w'igihugu wo gushika ku bice 2%. Mu mvo yo gukemura ivyo bibazo, leta y'u Burundi bafatanije na OMS baratanguje umugambi bise Maman Mentor mu bihumbi 2019. Urimwo abakenyezi bagendana umugera wa Sida baba hafi y'abandi bakenyezi baheruka kwandura uwo mugera mu kubafasha kubana nawo. Gushika ubu abagore 135 baramaze kwigishwa mu ntara zitatu. Uwo mugambi ukaba ufise ihangiro ryo gukora mu gihugu cose. Dr. Aime Ndayizeye arongoye ikigo c'igihugu kijeje kurwanya Sida PNLS ati aba bamama n'abavyeyi b'akarorero ku bagendana umugera wa Sida, ngo baranafasha bagenzi babo kwipimisha no kwivuza. Bashimangira kandi gufasha abanyagihugu baba mu mice ya kure y'igihugu kuronka ubufasha bwa mbere ku bijanye n'umugera wa Sida. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News. Ahanje tutosubira ejo.